kwitwara nabi ugakino k'ubuzima urashaka kumubura canke nawe ukagirwako canke mukaburaho muba ikinejereje nuko arangije nabi ariko adusiga inyungu muri wewe. Inyungu muri jewe? Uribungenze gusa ntavyo uramenya. Umugabo wawe amazi imisi 5 atari hano ariko inyuma y'ibura ry'umugabo wawe ibizo kurika bizogutangaza. Nisha uyu mugabo hari ikintu kimwe kinanga ngo umugabo wanje ngo ari mu gakino k'ubuzima bisigura mbeho yambwiye ngo ni mwene wabo ko je nzi yuko uyu mugabo wanje yambwiye yuko ko nyina we atakihari gusa ariko rero burya naho nyine natawe ivyo uyu mugabo yavuze kuko nibutse cagihe twari turyamye muri chambre n'umugabo ca twisanga hanze kandi muje twari twaryamye mu gitanda gusa kandamurindira umugabo wanje aze kuko na maze imisi ndamutelefona kuri telefone wese ndamutora gusa ndabona ibintu sivyo kwigomezamwo. Imisi yose kajya koshwa ugashira imbere yanje jewe uzoba nondiwe ngaha anye ego kweli nibiharage ntuongeje famba none izo ndurugumu komagurika ugomba urazi ko nduru zawe zihora zituma je nguma nonda no konda obya ndakubwira ibi biharage sinakubwira byangire mwana urazi ko nduru yawe tuma nguma nonda je nimba udashaka kunyubaho umenye je ndisamura gwa mwana sinakubaha wewe umviza aho rero uzawitiriza umuntu ngo je nogutinya ngako nanje renda kubwiye nimba udashaka kumviriza ibyo ndakubwira twavyinje muri ubwonko bwawe fata ugenda wubake hariya iri tongo niri nini mumbake nyakonyo fata meke nyakonyo fata ukamenye nyakonyo wene wubatse ugwawe rurakunanira uza nga aho ushaka we nubatse ugwawe nawe umujya ndakubwira nimba udashaka kumviza ibyo ndakubwira jewe nje ndisamura ngo nka inzi je ngani wanje niyo ihagaze ku gatwa kiwanje akagabo rero karavuze nje nkazova nga bazuzovuga cyo umugabo wagasigo nabwenga afise nikimenya muga mukobwa waguye nkari utuguru genda uratuka niwe azoza ngagusimure we ndakamutuka unakubwira jewe aza kunsimbura jewe nzoba nari umwana wawe umvya ndakubwira naye ndakubwiye nimba udafise amahera yo kubaka hajya kwanza edaere guhera no musi sinkene navya daere navyaki unyirukana wewe hasi kwa mama na papa siyo batuvyanje nawe wonyirukana nkande we ndakwirukana kuko nije ndagutunze nije ndakwambika nije ndakugaburira kajya kobwa kaguhika we urugo rwawe rwakunaniye abandi barubaka rugume wo kubaka zisenya ariko menye kari jenga hanyu mugabo ngaha rwakunane kuba ugabone rwakunane kuba aho ubonye umugabo wo kutamura karibu magafaka his name magafaka what's it oh my god take this man magafaka baby you fine man magafaka so wait this is magafaka my father his name magafaka man karibu bashitsi tubahe no problem zo kwikora you know so petit fleur iyi nimbuga yagasuguru vamba nyaruka genda zagatebe tubazimana bashitsi yes man no baby take raise imbuga no wait so yes na mwanya dufisa you know yeah hama jendo mugabo wawe you know jende magafaka you magafaka it is my wife no take it easy you know no baby twaje na mutama wanje amateka you know itwa Antonio no
take it easy, motherfucker, you know? So, it is my father, man. My father, baby. So, tukaba twaje mu cyakibazo twari dufitanye umwanya munini. Urabona ko bigora abagabo. So that nazanye mutamagaha arashaka kugusigurira kugira akabeho kaguma kandema mwijoro, you know? So, my father, so welcome this question fucking baby here. It is motherfucker here. Yes, baby. Nkuko yabivuze. Uno muhungu wanje. Kwa umuryango wa Agakino k'ubuzima. Ntabwo yababeshi. Ati mbehera mwica. Babaje nuko abandanya yicwa n'imbeho. Gusa icyo nakubwira ndatangaje no kubona musanze muri ko murajyana. Wena petit frère wawe. Ukibagira yuko uyu mu migambi yiwe kazoza kiwe arako kuzobaho mu buzima bwiza. Na kibazo mutama turaza kubivugana n'umugabo wanje biraza kugenda neza. Sisi. Nenda gufunga. Famba. Magafaka ati magafaka. Gute? Magafaka. Famba neza. Magafaka. Kararo tuyineze ko ayamya dakome. Famba. Magafaka. Famba. Magafaka. Famba. Magafaka. Usanga utaramugaburira John. So that was abashitsi over, you know. Time is over, you know. Hama tugomba dusubira inyuma amasageze ku masahani murabibora baby mumaze kuvugana na Mutama uri Mutama afisa amahera menshi ngamu gihugu baramutinya hama na mwanya dufise gutakaza, you know. Nagomba twisubira inyuma hama ugume wiyumvira nko ku mugoroba canke ejo bishobose urashaka gusubira mu rugo ba. Nta kibazo ndaza kweza ku mugoroba. So motherfucker, goodbye, you know. Motherfucker. Yes, baby. You know, my father, we can go. Okay. Sisi. Sawa. Karibu munzu tushaka. Magafaka ati magafaka. We umugabo wari he? Umugabo wari henga. Na mugabo wanje ndikurabona nga. Akagabo kari he? Nakuje ko ndakomeze na mugabo nabonye ko hagara gatuvuga. Nari mwakomera gane nemwe muhagarara. Jewe n'umugabo tuganire tuganire. Babonye mwari kumwe ngaha n'ukuri. Haramubutije umusaza asiga ngaha mucukuku. Nse muhagaranye n'ukuri. Inde jewe njana aseze. Nakubwiye kajya ko kakuroze. Urakarabu. Umva nabwira ikintu kimwe. Mwebise no gutavukanye nako nta n'ubwenge tunganye. Injira munzu Reka jewe. Uzahuro nara wujije mugabo nazo. Bazura mugabanya induru. Sininjira nawe korwa bakoma mutani. Wewe kajya ko kakuroze. Umve ko sha. Mwe nafyanyu. Ndagushima Mana kuko uri Imana isakaje ubwiza bwayo. Ndagushima kibirenge kizima kuko ari wowe wavuze ati aho babiri canke batatu bazuba bakorana mu izina ryanje nanjye nzoba ndi kumwe nabo. Nico gituma Kristo tuguhamagaye kubana natwe. Reka ubane natwe muri kino gikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Muntu w'Imana, ndashimye ko ubugira kandi wemeye kuza muri kino kibanza kuko Imana ntiyigera yanka umuntu ayegera ahubwo Imana imusaba gutera intambuko ya mbere ibisigaye Imana ikabidukorera. Urafise ingorane mu mwana, urafise ikibazo mu muryango, urafise umugore,
Ego pasteur ndafise umugore kandi umugore ndamukunda cyane ariko ofete Steve umugore arasuzugura cyane kubera ubukene bwanje. Yeah, kanatsinze namukunda cyane. Ego cyane. Ikirenze ko aguhura ubukene. Zobramanta ya kasa. Gira ndakwereke ko hari Imana. Iyo ndakubwiye ngo ndi Prophet Steve ntukaje ubishidikanya kuko ububasha bw'Imana buri kumwe nanjye. Ndashaka gusenga Imana, iyo Mana yakuye Musa mu bugaragwa, iyo Mana yakuye Abisirayeli mu bugaragwa, naye gukurireho ubugaragwa bwo bukene. Hari ububasha muri kino kibanza. Ai, Sandra Mondo ya kasa. Karibu. Diakoni, agara muri kijya kibanza kugira ngo ubasha umutwikire. Hano ugira neza. Mana ko itanga. Ndashaka nguraba umutsukuza. Ndashaka nguraba umutsukuza mu rubyaro rwa David. Ari muri kino kibanza kugira ngo agire icyo muhari. Yego dati. Ari muri kino kibanza kugira ngo abone ububasha bwawe. Yego mwana. Nanje ndahamagaye imbaraga. Ndahamagaye ububasha. Vice! Ibyo bintu byafashe mu maguru no mu mugongo ndabyatse mwizina rya. Mwizina rya. Mwizina rya. Ndashaka kuhako. Ndashaka guhagarara neza. Rose Ramante. Uri mahali kora igihamba. Uri mahali ko. Uri mahali yiyerekana. Oh hallelujah. Ukwizera kwawe niko gwatumikira. Imana iri kumwe n'umukozi wayo. Ni nacyo gituma muri no mwanya Imana yagize ko cikora. Roma tasa. Take you Jesus. Take you Jesus. Uri Imana girana. Uri Imana ikora ibihamba. Wari umaze igihe kingana gututatandukanye. Oh hallelujah. Uri Imana ikora ibihamba. Amen. Hari umuntu mwari mukorana mu kazi kawe. Rasantomante yakasi. Yakugurisha muri pedale z'imiduga yawe. Rasantomante yakasa. Ni hashize ibyo. Uzugaruke kundi munsi kugira ngo ndagusenge. Kugira ngo ububasha bw'Imana bukugumeko. Kugira ngo ugendane nawe. Rasantomante yakasi. Ugende mushira imbere ya altare. Ego pastor. Swira umusenge. Umwe no ku mazi y'ubuzima umurekura atahe. Uzugaruke ku busi bw'Imana imbere y'ubusho bw'Imana kugira ngo ushobore kandi gushinga Imana. Ushobore gushinga intahe ku bikorwa Imana yagukoreye kuno munsi. Rotomanta yakasi. Imana ikora ibihamba. Imana ikora ibitangaza. Ntabwo umudugu utara. Ugume wizera Imana. Ugume mu kwizera kwawe. Byose Imana igiye kubikora. Imana igiye kubikora. Imana muri kino kibanza nkuko nariko ndakubwira ububasha bw'Imana buri kuri twe. Twatoranije kuko Imana yatoranije Eliya. Iyo ndakubwiye ngo ndi prophet koko kuko n'Imana ari. Hallelujah. Nagira ndagusangiza ijambo. Oh so tamanta yakasi. Ubikore nkuko ndabikubwiye kugira ngo ububasha bw'Imana pastor yagatsanje kugamburuka. Rose monta yakasa. Amen. Jana mu bubasha bw'Imana. Amen. Pastor, reka ngende hama kazabisha kuri eglise ndamuzanye. Uze kwibuka yuko saa 9 tuzagenda gusengera ijya mu mama. Ego. Ugume mu mwuka kandi kuvugana n'Imana. Ego. Hallelujah.
akoze Imana nkuko ndakunda kubwira muntu w'Imana ntitwitwa ngo profete ngo kubera ko ari ibintu twihaye, ntitwitwa ngo profete ngo kubera ko ari amazina ababyeyi baduhaye, ariko ni izina ryo gutoranya. Ariko igihe cyose ndiko ndakuraba ndakubona ko ingorane burya ubukene ufise ntuyibaze ngo n'ibindi byakubaye ko nakaronda ko mu miryango yawe hariho inasenge waso niho yazanye ibyo bintu mu muryango wawe. Ndazi neza yuko wanakuze ukanarinda usaza ukangana ukungana umva ko nyokuru wawe ari umurozi, ariko ibyo nabyo ntabwo bwari uburozi nkuko ari bwo karakaronda. Ariko ntihogenda ntagusomeye ijambo ry'Imana kuko ngo ibiva ngaha ngo niwo mutsima ugira iki utubesha. Mu Baroma hari igice kivuga ngo je dis donc Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là, ngo mbese Imana yoba yaratereranye ubwoko bwayo, yoba yaratereranye abantu bayo ngo kure niyo, eka sibyo namba. Urukura byumva ngo car moi aussi je suis israélite, ngo kuko najye ubwanje ndi umwisirayeli. Tuba abisirayeli biciye mu buryo bw'Imana, biciye ku musaraba, biciye ku kwizera. Ndashaka rero wizere iki kintu ngiye kukubarira. Hari igitambo utegerezwa gutanga, hari ibintu utegerezwa gutanga kugira ngo Imana ishoboze umugaragu wayo, kugira ngo ndagusengere ako karonda ndakagukure. Kandi icyo gitambo kingana n'imiliyoni 2 z'amarundi. Prophet Steve, nukuri murabakozi b'Imana koko. Mu by'ukuri mwarasizwe amavuta. Hama ndacafise ikibazo. Kazi nkora sindegera ndonga n'ibihumbi 100. Ayo mafaranga umbwiye cigitambo ni menshi cyane nawe noro. Nukuko ufise ukwizera guto kungana n'akabuto ka sinari. Imana kugira ngo icungure isi ntiyigeze ishaka gutererana isi yayo, yemera gutanga Kristo umwana wayo w'ikinege, umwana umwe kugira ngo aze kubera incungu abari mu isi, abere icungu jewe, akubere icungu wewe, acungure isi yose. Ariko wewe wonanirwa gutanga akantu gato kugira ngo ucungure ubuzima bwawe, kugira ngo uronke ubuzima nk'ubwo wifuza, akagaye n'agasuzuguro bigiri ku mugore wawe bikuveko. Uraraba ntusamare, ino ni taranto ndaguhaye, ntuzohava wibazwa n'imbere y'Imana. Mukozi w'Imana, iki kibazo kiragoye. Mfise umuryango, reka ngende mvugane n'umuryango wanje kuko nicerekeye jewe ndabona kirakomeye, ariko inyishu zoriguha ndazi navuga n'umugore bizogenda neza. Allô? Humura uri bungenzi.
Jamani, fanyeni subscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Si Inyishu Media, fanya tu subscribe. Usiache kutuachia comment. Comment zako za muhimu. Usiache kubonyeza like, si unaona? Yaani sisi katika Inyishu Media tunafanya kazi hadi wanaume wanabadilika wanawake. Upo? Nakwambia usiokope. Sisi tunakupa kila kitu. Kwa unasemaje? Au unasemaje? Tunachezaje? Nakwambia mwaka huu lazima tutawatumbua. Nakwambia mwaka huu lazima mtatuona. Lazima mtatujua. Sisi lazima tufanye kazi mpaka mjute. Unaniona? Ni lazima tufanye kazi mpaka mjute. Ukileta usegi na kuwekea haya. Basi unapata cha kwako.